abanyagihugu bari bamaze imisi 4 bafunzwe mu buryo butari bwiza aho bataronka utwo bafungura aho baryama canke amazi ngo bakarabe uyu munsi baridegemvye. Amasoko yacu amenyesha ko nyuma yo kwidondora bakumvirizwa basanze ataco tuma baguma bafunzwe baca barabarekura. Abanyagihugu ngaho ku Mukenke batangaje nuko babarekuye ngo bimenye uko basubira mu miryango yabo kandi bari bagejeje ngaho n'imodoka z'igipolisi. Nkuko amasoko yacu avyigana benshi muri bo bwari ubwa mbere bari bashitse ngaho kandi nta n'uwuzi ko bafise uburyo kugira bashobore gushika iwabo. Ayo masoko yacu nyene amenyesha ko abantu naho babarekuye babihanije ko ataba bashaka gusubira kubona aho muri iyo komine. Aho umuntu aca yibaza ingene aho hantu baza kuhava ku bwinshi bwabo na cane cane mw'iki gihe hari ikibazo c'igitoro aho kwiyunguruza vyabaye akaranira abahinga. Bakaba bari bafatiwe mu ntara ya Bujumbura mu bice bitandukanye ku munsi wa mbere nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ategekeye ko abakokayi n'abakomisiyoneri bazobona ari kubafata bakajanwa gufungirwa kure y'imiryango yabo.